Kimwe nk'abandi bana benshi bavukiye muri Afrika, Sadio Mane niwe yagize ubuto butoroshe butamworoheye na gato. Yahuye n'ingorane nyinshi akiri muto, nyinshi zifite aho zihuriye n'ubutunzi nk'uko henshi bimeze muri Afrika. Yakuranye indoto zo kuba umukinyi akomeye ku isi, indoto zifanywe n'abana benshi b'Abanyafrika bivanye n'ukuntu bakurira mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere. Ariko Sadio Mane siko vyagenze kuko yaje kubishikako. Ubu n'umwe mu bakinyi ba mbere ku isi. Sadio Mane yabigenje gute kugira ave mu cyaro kimwe cyo muri Senegal, icyaro ubuvuzi, kwiga n'ibindi bintu byinshi bikiri hasi ngo washika ahantu ari uyu munsi? Ni uruhe rugendo yagize kugira ashike ku ntsinzi? Yaciye mu biki? Ni Twabateguriye Sostene, iyi ni Intare Web TV. Uyu munsi shaka tuganire kuri mu mateka n'ubuzima butangaje vya Sadio Mane, ubuzima bubabaje, ubuzima ushobora kwigiramo ibintu bitari bike. Ndagusaba gukora subscribe cyangwa se abone mbo tarayikora. Ndagusaba no gusangiza ikiganiro abandi mu gukora partage. Ndaguhaye ikaze. Sadio Mane yapfutse igenekerezo rya 10/1992. Yavukiye ahantu hitwa Sadio mu cyaro cyitwa Bari, ni mu manuko bw'igihugu ca Senegal. Mane akiri muto yabana na inarume wiwe. Impamvu atabana n'abavyeyi biwe nuko bari abana benshi wabo. Abavyeyi bakaba batashobora kubarira bonse. Bicaye bangomba ko Sadio Mane agenda kubara abanye na inarume. Sadio Mane nta mashure yize bivanye nuko nta bavyeyi biwe batari bifise ku buryo bari kuronka uburyo bwo kumurungika ku ishure. Mane ubwiwe yigeze kuvuga yuko igihe cyose akiri muto, buri gitondo buri mugoroba yabari kumwe n'abandi bana bakina umupira w'amaguru mwibarabara, kuko nyine nta kindi kintu yari gukora kuko ntiyiga. Yavuze yuko indoto ziyo ko ari gukina muri Premier League kuko ariyo yakunda kuraba kumbonesha kure canke ku mateleviziyo. Sadio Mane ubwiwe yarigeze kuvuga ati, ndibuka kuba mfise imyaka 2 canke 3, ndibuka buri gihe cyose namana umupira nashobora kubona nk'abana barimo barakina mwibarabara nanje nkabajamwo. Uku niko vyatanguye mwibarabara, mu vy'ukuri niho vyatanguriye. Sadio Mane kandi ngo ikintu cyambere cyamusunitse kinamutera intege ni igikombe cy'isi cy'ibihumbi 2002 ubwo iguciwe ca Senegal cyashika muri kimwe cya kanari ku nshuro yacu ya mbere kitabiriye iryo higanwa ry'igikombe cy'isi, aho ico gihe cyari canatsinze Ubufaransa bwari busanga nico gikombe ku rukino rwa mbere gugurura ihiganwa. Ivyo ngo nivyo bitangaza tuzopfa yibagiye mu mupira w'amaguru. Sadio Mane nyuma y'igikombe cy'isi cya 2002 ibintu byinshi byarahindutse kuri Sadio Mane nyuma yo kubona igihugu ciwe gikoze mu gikombe cy'isi. Nyuma y'ico gikombe kandi ibintu byinshi ngo byarahindutse, aho abana bonse baba mu cyaro kimwe na Sadio Mane batangiye gufata umupira w'amaguru nk'ikintu gikomeye gifise imbaraga gishobora gushikana umuntu kure. Watangiye kuza barategura amahiganwa, abana bonse biyahurira ku mupira w'amaguru nyene babona kazoza mu mupira w'amaguru. Sadio Mane ubwiwe yarigeze kuvuga ati, nyuma y'igikombe cy'isi kibona abagenzi banje twaciye dutangura kuza turategura amahiganwa. Ico gihe naritayeho umupira w'amaguru kuruta ikindi gihe cyose cyari cyabanje. Buri muntu wese wo muri agace iwacu yambwira yuko ari jiwe mwana wa mbere afise impano nyinshi abizi neza kuruta abandi, ariko abavyeyi banje ntavyo bashaka nta nivyo bakozwa. Bobo bari abantu bo mw'idini cyane, urumva nanje nivyo bashaka ko njamwo. Natenguye kubahata cyane, ndanahata cyane inarume wanje namubwira bandeke ngende mu gisagara kwiga ibirenze mu mupira w'amaguru. Ubwa mbere babanje kuvyanka ariko baza kuvyemera nyuma yo kubona ko ari ivyo bintu vyonyene nashaka. Nkuko vyanditswe mu mateka n'ubuzima vya Sadio Mane, ngavyeyi biwe hamwe na inarume baje kwemera kumufasha, baramufasha bagurisha umwimbu wose ari barimbuye muri uwo mwaka kugira haboneke amafaranga yo kumwishurira, amafaranga yo kumubesha mu gisagara. Hari n'amakuru avuga ko icyaro ciwe cose, icyaro yabamwo, cyatanze uburyo buri umuntu wese yikora mu mufuko afasha Sadio Mane bivanye n'impano yari afise kugira agende gukurikira indoto ziwe. Sadio Mane ubwiwe niyo yavyivugiye, yaravuze ati, inarume wanje niwe bufasha bukomeye naronse, ariko ntiyari wenyene. Muri make icyaro cose navamwo cyatanze ubufasha kugira bikunde. Maze gushika i Dakar mu gisagara nabaye mu muryango ntazi. Ico gihe ico nakoze nabaye amafaranga make, abaca banshira mu nzu yabo ya mbere baramfasha nkashitse ku ntsinzi. Sadio Mane rero ngo nyuma yo gushika i Dakar bwaki yagenda kureba umugwi wa mbere wari ukunzwe cyane muri ico gisagara, ariko birangira abanse kumwakira kubera yari umukene bivanye n'ukuntu Yambara. Sadio Mane yaciye mu rugendo rutoroshe
kugira ashika ahantu ari uyu munsi. Sadio Man ubwiwe niyo yavyivugiye, yaravuze ati igihe nashika mu gisagara nasanze abana benshi bariko barakora ibipimo kugira bakigwa mu mugwi wa mbere wari ukunzwe mu gisagara ca Dakar. Ibi bintu mu vy'ukuri ntavyo nzopfa nibagiye, gusa nyene ubu birasekeje. Gusa nyene igihe nahinjira nabonye umugabo ashaje andaba nkaho mengo nazimiye. Acirambaza ati wesha kadogo uri ngaha gukora ibipimo nawe? Ndamwishura ati yego. Arambaza ati nizo godiyo wambaye, ivyo birato bisa nkuko vyatabaguritse wambaye, ubona wokora iki ngaha? Araziraba cane kuburyo wabona atabikunze na gato. Arambwira ati nigute wozikinana? Aranandaba kandi arambwira ati nigute hoho wonakinana iyo kabutura wambaye, izo mayo wambaye wozikinana gute? Imayo zishaje, imayo zaheze, nigute woja mu kibuga n'abandi ugakina? Sadio Mane yabandanije avuga ati namwishuye ati ibi nyene nanje mutama nivyo nashoboye kuronka, kandi nyene ico nshaka no gukina umupira w'amaguru nta kindi. Sheka kuyerekana, ndakwinginze umpa amahigwe ninjire mu kibuga ndaza kwigaragaza, ndazi nawe uraza kwemera. Niwe ndiyavuga ati vy'Imana yateguye biguma biba, kandi iyo ufise indoto ukazikurikira ugakora cane uguma zishikako. Sadio Mane yabandanije avuga ati ico gihe yarandetse arandika ndinjira mu kibuga. Nkishika mu kibuga ivyo nakoze yaratangaye cane, aca aramfata anankuraho hantu nagiye kwimenyereza kwipimisha ngo bantore mu uwo mugwi anje na mugwi wiwe bwite yarafise. Amateke y'uwo mugwi Mane yaciye ajamwo yanditse ko yahatsindiye ibitsindo 131 mu nkino 90. Sadio Mane mu vy'ukuri yari umwana afise impano, yaranafise amahirwe mu vy'ukuri bivanye n'ubufasha yagendera aronka. Ntivyahereye aho, kuko inyuma y'iminsi mike haje abaskuti bavuye mu Bufaransa, aho intumbero yabo kwari gutora abana bafise impano yo gukina umupira w'amaguru, ariko bagatora mu bana bava mu miryango yikenye kugira nabo bayiteze imbere bayiduze. Ico gihe bashitse mu uwo mugwi Sadio Mane yakinamwo, baramura barimwe arakina baratangara, baravuga ati umwana nuwahe? Uyu mwana ba muri Afrika canke n'umunyabrazil yemukiye muri Afrika? Baratangara cane, ibirangira nawe bamujanye. Nankeka yuko aho yarayandi mahigwa akomeye Sadio Mane agize muri ubuzima bwiwe no gushaka indoto ziwe zo gukina umupira w'amaguru, akaba n'umukinyi wa mbere kw'isi, akagira ahashitsikanywe n'umupira w'amaguru nk'uko indoto ziwe zibivuga. Sadio Mane yarashitse mu Bufaransa, byari birangiye arashikayo baramujana. Urugendo rwa Sadio Mane nk'umukinyi w'umunyamwuga mu vy'ukuri rwari rutanguye. Sadio Mane amaze gushika mu Bufaransa ngo nta kintu na kimwe yabwiye abavyeyi biwe, ivyo vyonse yabibwiye inarume wiwe wenyine ngo wundi yamurera. Impamvu Sadio Mane atakintu na kimwe yabwiye abavyeyi biwe ngo nuko yibaza ko bashobora kuvyanka bivanye n'ukuntu bataje kaguma kino umupira w'amaguru cane, ariko nyine nuko yari umwana niyo mpamvu atayibabwiye ko nawe ubundi abavyeyi bavukiye muri Afrika bakenye ntibari kumva ko umwana wabo agiye mu Bufaransa babihakara canke ntavyishimire, kuko nyine bari kubishima kuri bo bakumva ko hari ibintu vyiza. Sadio Mane ngo yagiye gufata ingo ko hamagara mama we amubwira ko hashitse mu Bufaransa. Ico gihe bagiranye ikiganiro gisangaje, mama wiwe ararira. Ikiganiro kimwe amaranga mutima nkuko Sadio Mane ubwiwe yavyivugiye. Sadio Mane yaravuze ati ndibuka nkishika mu Bufaransa nta buryo nari mfise bwo guhamagara mama, kuko ntabaye nari mfise muri carte simu. Umunsi wakurikije naciye njina n'inshuti zanje nari narahasanze zisanzwe zihamenyereye, tujana kugura izindi carte simu. Hanyuma ndahamagara mama ndamubwira ati "Hallo mama, ndi mu Bufaransa ubu." Aciravuga ati "Wehe Bufaransa wa mwana we, urumva wowe ntavyo yizera." Ndamubwira ati "Mu Bufaransa nyene i Buraya." Aravuga ati "Oya nivyo kunda, uri muri Senegal wa mwana we wihenze." Ndamubwira ati "Oya ndi i Buraya." Yaranezerewe cyane, byari bidasanzwe. Ishobora kuzara telefone buri munsi ambaza ko ari ivyo nyene, ambaza ko ari ukuri. Urumva nyene ntavyo yizera kugeza umunsi ndamubwira agende kundaba kuri televiziyo ndiko ndakina. Vyarangiye vyizeye, aca arambona yuko indoto zanje zibaye ukuri, shitse kure. Sadio Mane amaze gushika mu France vyamaje ngo kumugora bivanye n'ukuntu hari ahantu hatamenyereye, indya zaho, ikirere hamwe n'ibindi bintu vyinshi ataramenyereye nk'umuntu yaravuye mu caro. Mane ubwiwe niwe yavyivugiye, yaravuze ati "Mu vy'ukuri
harageze igihe nkumbura muhira bivanye n'ivyo narinzi iwacu mu caro vyari bitandukanye n'ivyino. Gusa nyene kuba umukinyi w'umunyamwuga zari zo ndoto zanje. Urumva nyene bisaba gukora cane ukemera ugahangayika. Sadio Mane yarangiye yigaragaje mu mugwi wa Menzi wo mu Bufaransa yari yarashikiyemwo, aho yaciye aniyerekana mu nkino za Olympique zabereye mu Bwongereza i London muri 2012. Acaragumwa n'umugwi wa Red Bull Salzburg wo muri Autriche, aho yahavuye asinya muri Southampton mu Bwongereza nyuma yo kwigaragaza muri Salzburg mu kwitsindira ibitsindo 45 mu nkino 87 muri sezo zibiri yahakinye. Sadio Mane yamaze imyaka 2 muri Southampton, aho yaciye yimukira muri Liverpool mu mwaka wa 2016. Sadio Mane agishika muri Liverpool yavuze yuko umuntu wa mbere yahamagaye abimenyesha yari mama wiwe. Sadio Mane kandi muri ico kiganiro yikara Liverpool FC TV kuri YouTube yanavuze ko mama wiwe atari umupira w'amaguru kubera wuzuye amaranga mutima. Yavuze yuko mama wiwe yigeze kuraba urukino kuri televiziyo, Sadio Mane baramuvuna muri ubwo rukino ngo kuva uwo munsi ntarongera kuraba umupira w'amaguru. Sadio Mane ariko arakina kubera afise ubwoba bwo kubona umuhungu yivyariye umwana wiwe ariko aravunika. Mu bisanzwe Sadio Mane ni umukinyi mwiza, buri mukunzi wese w'umupira w'amaguru akunda bivanye n'ibikorwa akora vyo gufasha mu caro yavuyemwo hamwe n'ukuntu yicisha bugufi. Ni umukinyi mwiza mu kibuga, nankeka ko ari umwe mu bakinyi ba mbere kw'isi, akaba umukinyi wa mbere ku mugabane wa Afrika. Sadio Mane afise amateka amaze kwandika muri Premier League, ariwe mukinyi wa mbere amaze gutsinda ibitsindo 3 mu rukino rumwe mu gihe gito kuva Premier League ibayeho. Ico gihe yaragikina muri Southampton yatsinze ibitsindo 3 mu masegonda 176, ari ku rukino rwari rwabahuje na Aston Villa. Sadio Mane kandi burya ntaratsindirwa ku kibuga ca Liverpool Anfield muri Premier League kuva abayeho. Turetse ko Liverpool imaze imyaka 9 idatsindirwa ku kibuga cayo muri Premier League, burya Mane n'igihe yakina muri Southampton Liverpool ntigeze batsinda Anfield. Mane kandi ngo niwe mukinyi wa mbere wa Southampton yaraguzwe amahera menshi igihe yayishikamo mu mateka yayo. Mane kandi ni umwe mu bakinyi babangamira Liverpool imbere yuko ayijamo kuko yayitsinze ibitsindo 4 mu nkino 5 bari bamaze guhura gikina muri Southampton. Mane mu myaka 4 amaze muri Liverpool yafashe gutwara igikombe ca Champions League, ica Premier League cabo ca mbere, igikombe c'isi c'imigwi cabo ca mbere hamwe na Super Coupe ya UEFA. Muri 2019 Mane yaba mukinyi wa kane muri Ballon d'Or, aho kandi yatuwe nk'umukinyi w'umwaka ku mugabane wa Afrika. Muri uwo mwaka nyene Sadio Mane yatwe n'abafana nk'umukinyi w'umwaka muri Premier League nyuma yo gufasha Liverpool gutwara igikombe cabo ca Premier League. Muri make Sadio Mane yarakwiye kuba akarorero ku bantu batari bake bafise indoto zaho bashaka gushika muri ubuzima. Ico usabwa no gukora cyane nkuko yavyerekanye, ugakora cyane ukiyizera, ukareka no gucika intege, ukemera ugahangayika, ugakora nyene kuko ntivyizana. Sadio Mane ubu niwe mukinyi atunze canke akize kuruta abandi bose muri Afrika inyuma ya Mohamed Salah, Samuel Eto'o, Jean-Obi Mikel, Emmanuel Sheyi Adebayor, Yaya Toure na Didier Drogba. Mane ahembwa 150 vy'amapaundi ku ndwi, ingana n'imiliyoni 7,800 ku mwaka. Afise net worth canke amahera afise kuri konti yiwe angana n'imiliyoni 42 z'amayero. Mugira umukinyi atunze canke akize muri Afrika inyuma y'abajya twababwiye aho haruguru. Nitwa Mani Sostene, mugira umunkisha mwese mudukurikira. Murakoze cyane.